Igitigiri c'abana bo mw'ibarabara basega kibandanya kigwira muri Quartier Asiatique y'igisagara ca Bujumbura, aho aba bana batera akajagari katari gake ngo kwiba, gutera urwamo mu masaha y'ijoro abantu basinziriye n'ibindi. Mugenzi wacu Habonimana Hervé yaraganiriye na bamwe mu ba muri iyo quartier barabimwiganira. Saha n'umukenyezi umuhindikazi adandariza hafi y'igituro c'amataxi kiri hafi y'ishure Le Bon Samaritain aragira ico avuze kuri aba bana. Bakunda kuryama ngaha ku magaze yanje ni benshi cyane, ntabwo tubikunda kuko baracafuza kw'ibarabara, bariba, nanjyewe baramaze kunyiba itapi uri muryango, hama barashyira ubucafu ngaha imbere y'amagaza, baratuka abantu, bakandika ku muryango. Ni benshi cyane, barabatora bakabatwara hama bakagaruka. Barakunda muri Asiatique, sinzi kubera iki. Hariho ababafasha. Izi ngeso z'aba bana zirashimangirwa kandi n'umupfasoni Marina aba hepfo gato yaho Sara akorera. Ubusuma burigaragaza ko hari ubusuma bwinshi a partir y'abo bana bo mw'ibarabara nyene, amadroge. Urasanga umwana w'imyaka hafi 9-10 sanga anwa ibiyayuramutwe, inzoga, kubera ukuntu ababayeho nuko aba mw'ibarabara. Baramaze kutwiba, twarashoboye no hari naho tumaze kubona ukabafata, ariko ntikibuza ko haciye nk'iminsi yego uramufata ukamuhana. Ikosa twakoze ntitwabashikirije ubutungane, twasigaye turavyiyumvira mu nyuma yo dufuma tubashikiriza ubutungane, ngira bo iyo baza kumera nk'aba bakarira peut-être ntibari kugaruka, ariko nicabuje ko inyuma y'iminsi ngahe, inyuma y'ukwezi twasubiye kubafata kandi basubiye kuza kwiba. Aba bombi baragira ico basaba abajejwe intwaro kugira ikibazo c'abana gitoregwa inyishu. Badufashe babatwara ahantu babashire basubire kandi no muri Asiatique. Leta yoraba ico yofashije d'abord, umva ntifasha abo bana, yofasha abo bavyeyi babo, karaba kabaha uburyo bwo gushobora gukura abo bana babo mw'ibarabara kugira bashoboye kubarera neza. Ngo inyifato y'abana basega mw'ibarabara mu Burundi na cane mu gisagara ca Bujumbura irashobora kuzohera, ariko hari bikenewe gukogwa. Ibi bikabivugwa n'umuhinga mu by'amategeko mpuzamakungu w'umubirigi Jacques Firance, aho kubwiwe ngo icotangura atari kugwanya ingeso ariko ari kugwanya icateye ingeso. Akaba yatwishuye kuri telefone Jacques Firance. Alors évidemment, je n'ai pas dans ma poche ou dans mes livres la solution à la grande pauvreté des enfants au Burundi. Byukuri simfise mu mufuko wanje canke mu bitabo byanje inyishu ijanye n'ubukene budasanzwe bw'abana b'i Burundi. Ico novuga nuko hatogwanywa ibimenyetso by'indwara, ahubwo hogwanywa indwara ubwayo. Les parents qui laissent mendier leurs enfants ou qui font mendier leurs enfants, ou la solution qui consiste à punir les enfants eux-mêmes parce qu'ils mendient, n'est évidemment ibikurikira ngo bikaba atari uguhana aba bana canke abavyeyi babatuma gusega, ahubwo no kugwanya ubukene. Ce qu'il faut combattre, c'est la pauvreté à travers des actions. Inguvu zikoreshwa mu kugwanya ingeso yo gusega canke guhana abavyeyi batuma abana babo gusega canke bakabafasha gusega, canke inzira yo guhana abana kubera basega sinyisho na gato. Ico kugwanya n'ubukene biciye mu bikorwa byo gufashanya, kandi hagiyemwo uruhara rw'ibihugu bifasha Burundi, bikaba byotuma ubukene bw'abana bugabanuka. Ce phénomène de mendicité qui est pénible pour toute la communauté. Bugabanutse umuntu akaba yo kwizera ko iyi ngeso yo gusega ibabaje kuri buri muntu, na cane ku bana ubwabo n'agateka kabo, izogabanuka bihagije umunsi wikanahera burundu. Jacques Firance akaba asanzwe yigisha kuri kaminuza y'Iruve na kaminuza y'Inamur mu Bubiligi.
mukamwomenya ko aba bana basanzwe banywa ibiyayura mutwe mu gihe benshi bakiri bato cyane kandi bari bagikeneye kuregwa.